Bavukanye turabandanya urugendo rusangiye gusomera hamwe ijambo ry'Imana. Mu biganiro biheruka twari twaravye ukuntu ijambo ry'Imana risigura irindi, n'ukuntu mw'ijambo ry'Imana mu bwuzure bwa kera usanga ibitabo bimwe bikoresha irindi jambo riri mu yandi majambo, gutyo ivyo bisamwa bibiri bikaba bigiye mu mugwi umwe kandi bigafasha kimwe gusigura ikindi. Uko kuntu ijambo ry'Imana risigura irindi turabibona kandi no mu bwuzure bushasha, aho cane cane usanga bavuga nk'uko vyari vyaranditswe, canke naho batarinda kubivuga ugasanga bariko barakoresha ijambo mu bwuzure bushasha ariko barikuye mu bwuzure bwa kera. Tuvuze ijambo hari igihe riba ari ijambo rimwe canke ugasanga ni iryungane canke mbere ugasanga na mungane menshi. Kuri uno musi rero twagomba turabire hamwe ukuntu akarorero kamwe muri bwinshi busanzwe buriho ubwuzure bushasha bukoresha ubwuzure bwa kera. Ijambo tuza kurabira hamwe turisanga mu nkuru nziza yanditswe na Matayo, ikigabane ca kabiri akarongo ka 13 gushika kwa 15, aho mu bisanzwe batubwira ibijanye n'ukuntu Yezu amaze kuvuka yahungishirijwe mu Misiri, hanyuma mu kurangiza kuvuga iryo jambo bagaca bavuga ngo Yezu yavuye mu Misiri kugira ngo ivyari vyaranditswe mu bitabo bivuga ngo mu Misiri narahamagaye umwana wanje biranguke. Ariko imbere yuko iryo jambo turiraba, no kuvuga twobanza kwibaza, none iryo jambo bavuga ngo igihe umwana wanje yari mu Misiri naramuhamagaye, Matayo mu kigabane ca kabiri ku karongo ka 13 gushika kwa 15 yarivuze arikuye hehe? Mu bwuzure bwa kera turisanga hehe? Tuzinguruye muri Bibiliya turabona yuko ikigabane ca 11 c'umuhanuzi Hozeya ariho iryo jambo turisanga. Mu kigabane ca 11 akarongo ka mbere niho dusanga iryo jambo Matayo mweranda yakoreshe mu nkuru nziza yiwe, agomba gusigura yuko ukuva mu Misiri kwa Yezu kwari kwarabuwe n'abahanuzi ba kera. Ariko iyo tubonye ijambo ryo mu bwuzure bwa kera risigurwa n'ijambo ryo mu bwuzure bwa kera, bisaba kwitonda kugira ngo ubwa mbere utahure neza ingene iryo jambo turibona uko turisanga mu bwuzure bushasha nico risigura, ariko kandi unatahure nico iryo jambo ryavuga mu gisomwa ca mbere, no kuvuga mu bwuzure bwa kera. Turavye rero igabane ca 11 c'umuhanuzi Hozeya, mu bisanzwe usanga kiri nk'ikigabane cirebanga, ibiri imbere yaco n'ibiri inyuma yaco ntibihuye cane, kimwe cose kivuga ivyaco. Ku buryo rero umuntu yovuga yuko igabane ca 11 c'umuhanuzi Hozeya kimeze nk'ukuntu kivuga amateka kahise ka Isirayeli, ukuntu Imana yagendeye igihugu cayo ikagikura mu Misiri, ukuntu Imana yabaye hafi y'ico gihugu ikagikiza abantu bari bagitwaza umukazi mu Misiri. Mu yandi majambo rero ni nko gusubira mu mateka y'akahise ka Isirayeli kugira ngo Imana yibutse Isirayeli ukuntu naho bari bakunzwe n'Imana naje batanzike bakura muri ico gihugu c'ubuja, bobo batigeze bagendera isezerano ryo gukurikiza amabwirizwa y'Imana nk'uko yari yabibasavye. Ni ukuvuga rero muri kino gisomwa tubona yuko ubwo buja bw'Abanyisirayeli bagize mu Misiri bwavuye ku gicumuro bakoze kuko utagendera ibwirizwa ry'Imana, utumviriza ijwi ry'Imana, kuko hano niho batubwira ngo Imana yarahamagaye Isirayeli, Isirayeli nayo yica amatwi. Muce mwibuka ko Matayo nawe avuga yuko yahamagaye umwana wiwe amukura mu Misiri, agomba kuvuga ngo ingo uze mu gihugu ca Isirayeli iyo yari yarahungiye. Nuko ikindi tubona muri kino kigabane ca 11 c'umuhanuzi Hozeya nuko Imana itameze gusa nk'umuvyeyi akunda umwana wiwe, ahubwo iri kandi nk'umuntu ahamagara, n'umuvyeyi ahamagara. Ariko muri guhamagara Imana iba yiteze ko uhamagawe yitaba. Nico gituma
Imana mu kwita Isirayeli ko ari umwana wayo yaheze nayo kwiyerekana kiri nk'umuvyeyi kugira ngo umuvyeyi nabwo burangwa n'urukundo buba nibwo bunakaburira urukundo Imana ifitiye Isirayeli ishobore no kugaruka. Mu kigabane rero co guhungira mu Misiri dusanga mu kigabane ca kabiri ca Matayo akarongo ka 13 gushika kwa 15 muri iyo njiri ya Matayo tubisanga mu vy'ukuri muri bino bigabane vya mbere. Igice ca mbere mu bisanzwe c'injiri ya Matayo kiva ku karongo ka mbere nyene k'igabane ca mbere gushika ku igabane ca kane ku karongo ka 16 niho bavuga ibijanye n'ubuzima bwa Yezu imbere yuko atangura ubutumwa bw'ibwo kwigisha ijambo ry'Imana. Muri kino gisomwa ariko kano gace tuvuga buno bugabane buno burongo butatu 13, 14, 15 turabona yuko bifatanye n'ibiri imbere yavyo n'ibiri inyuma yavyo, kubera yuko uno ingingo yo kwica abana bano bana duhimbaza mu minsi ya Noheli arico no catumye Yezu ahungira mu Misiri kugira ngo Herode ntamwice. Bari bayifashe bisunze ukuntu abamajusi bari baje gusenga Yezu, hanyuma Herode akababwira ngo basubiye inyuma baze guciwe bamubwire ko bamubonye nawe asubire aje kubasenga. Herode rero abonye baba majusi batagarutse aciye agira ishavu, hanyuma aratangura guhonya abana. Yezu nawe bivuye uko umumarayika yabonekeye Yozefu baca bamuhungishiriza mu Misiri. Mu nyuma Herode amaze gupfa umumarayika yongera kubonekera Yozefu kugira ngo ahunguke kubera ko Herode yari yapfuye. Iyo nivyo biri hagati na hagati ibiri imbere n'ibiri inyuma ku bijanye n'ukuntu ikigabane ca kabiri kivuga ibijanye no guhunguka kwa Yezu ava mu Misiri. Ukuntu rero rino jambo ry'Imana dusanga mu gitabo c'umuhanuzi Ozeya 11 akarongo ka mbere barikoresha muri kino gitabo muri kino gisomwa ca Matayo kigabane ca kabiri 13-15. Ubwa mbere nuko mu bwuzure bwa kera hari n'ibindi bisomwa bisanzwe bivuga Isirayeli ko ari umwana. Mu kigabane ca kane mu gitabo c'ihunguka akarongo ka 22 niho bavuga yuko Isirayeli ari imfura y'Imana. Ahandi naho mu gitabo co guharura ikigabane ca 23 akarongo ka 22 niho bavuga yuko Imana yakingiye umwana wayo n'igihugu cayo ari mu Misiri. Ivyo bisomwa bibiri tubishize hamwe rero turabona yuko vyongera kuri kino kindi gisomwe dusanga mu gitabo c'umuhanuzi Ozeya kugira ngo bidufashe gutegera neza ico Matayo abashatse kutubwira. Ariko ikiri imbere muri vyose nuko hano bashaka kutwereka yuko Isirayeli ari umuburizi wa Yezu, ari umuburizi wa Mesiya. Tukabibona ukuntu Herodi uno ashaka kwica bano bana atwibutsa ingingo yari yafashwe na Farawoni ngo yice Musa. Musa nawe akaba yarokotse yahungishijwe muravyibuka, hanyuma agahava aba no ku kirimba nuko. Ariko cane cane tubona ukuntu kuno kuva mu Misiri bitwibutsa nuko Imana mu guhamagara Musa mu guhamagara Isirayeli umwana wayo, Matayo ashaka kutwereka n'ukuntu Yezu nawe ari umwana w'Imana. Vyongeye nk'uko Yezu ariko arabaho ivyaranze uguhunga no guhunguka kwa Isirayeli, nawe agomba kumera nk'ubibandanya muri we kugira ngo hagati ya Isirayeli na Yezu habe nk'ikiraro gisigura yuko ivyabaye biraba Isirayeli vyongera bikabandanya no muri Yezu, kugira ngo Isirayeli ifatwe nk'umuburizi wa Mesiya. Uwo Mesiya tubone ko yashitse muri Yezu Kristo nyene. Kurundi ruhande naho kandi hariho n'ibindi bitwereka ukuntu Musa bamugereranya na Yezu, ukuntu Farawoni agomba kwica abana b'abahungu, ukuntu Imana ibwira Musa ngo asubire mu Misiri kubera ko Farawoni yapfuye. Byose bitwereka ukuntu Matayo mu kutubwira ngo mu Misiri umwana wanje naramuhamagaye, ukuntu atwibutsa rya jambo
ryari ryavuzwe n'umuhanuzi Ozeya, ariko rikatwibutsa n'ibindi bisomwa byose biri kuri bijanye n'ico gisomwa n'ukuntu Isirayeli yabaye mu Misiri hanyuma mu gihugu c'Imana ikakijabutsa ikivanye mu buja. Muri make rero umuntu yovuga yuko iyo barinze bakoresha ijambo rimwe mu buzure bushasha barikuye mu buzure bwa kera, ntibiba bisigura gusa aho barikuye, bica birusaba no gusoma n'ibindi bisomwa byose biri kumwe bifatanye kugira ngo insiguro yaryo ryose ishobore gukwira, dushobore gusobanukirwa neza, kugira ngo tubone yuko ijambo rimwe riba rifise ubuhinga, ubukomezi, ubutunzi bukomeye burenga n'ivyo twibaza gusa muri iryo jambo. Ari naco gituma twama tuvuga yuko ijambo ry'Imana ridahezwa, ijambo ry'Imana ariko ko itunga, kuko murabona yuko ari ijambo rimwe, akarongo kamwe gusa, ariko katwibutsa n'ibindi bisomwa byose bifatanye na kino gisomwa. Murakoze.